Mwiriwe neza bakundwa inshuti na bene data mukoraniye aha muri Rio Verde. Kuri jewe n'umugisha n'ihigwe rikomeye kubana namwe kugira ngo tuvugane ku bijanye n'icigwa citwa ubuvugishwa bukomeye bwo muri Bibiliya, nuko turabe ubuvugishwa bukomakomeye ubwo ari bwo buhwanye n'iki gihe icyo twebwe turiko turabamwo, turabe n'icyo twebwe twokora kugira ngo dutahure ubwo buvugishwa bukomakomeye, turabe n'icyo twokora kugira ngo twakire imigisha ikomeye y'Imana, iyi Imana yasezeranije yo muri kino gihe cy'iherezo ikayisezeraniriza abana bayo bose babaye kuri uyu mubumbe w'isi. Ngomba gusoma mu byahishuriwe Yohana kigabane ca mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, ahavuga muri ubu buryo bukurikira. Haravuga hati uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Yashingiye intahe ibyo yabonye vyose nibyo jambo ry'Imana no gushinga intahe kwa Yesu Kristo. Hahigwa ubusoma, hahigwa n'abumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana bakitondera ivyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Ese Imana yoha umugisha ubugingo bwacu bicishije mu ijambo ryayo kandi katwemerera no kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana kirimwo ubuvugishwa bukomakomeye bwo muri Bibiliya. Nico gituma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mwebwe muhasanga ubuvugishwa bwo mu isezerano rya kera busubiwemwo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, kuko igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana kirimwo mu buryo bw'ibigereranyo, mu buryo bw'ibimenyetso, ubuvugishwa bw'ibintu vyose bitegerezwa kuba. Nico gituma tubona ko havuga hati uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Nukuvuga ibintu bitegerezwa kuba bivugirwa ngaha muri iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, kandi ibintu ivy'Imana ivuga ko bitegerezwa kuba niki? Ubuvugishwa bw'Imana. Imana iratanga ubuvugishwa, kandi ngaha ubuvugishwa buri mu byahishuriwe Yohana butangwa n'Imana biciye mu mumarayika ntumwa wayo uwo yo ituma. Haravuga hati uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe. Biciye mu mumarayika ntumwa wiwe niho Yesu Kristo amenyekanishiriza ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, ari byo biri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Muri ibi bigereranyo, ibi bimenyetso biri mu byahishuriwe Yohana ari byo bitegerezwa gutahurwa n'abantu kugira ngo abantu bashobore gutahura ubuvugishwa bukomakomeye bwo mu gihe cy'iherezo, ubuvugishwa n'Imana bukomakomeye bwo muri Bibiliya. Nuko rero haravuga hati hahigwa ubusoma, hahigwa n'abumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana. Hari umugisha ukomeye n'ihigwa rikomeye cyane ku muntu ariko arasoma akaba ariko aranumva amajambo y'ubu buvugishwa bwo mu byahishuriwe Yohana, ubuvugishwa ubwo Yesu Kristo arungika biciye mu mumarayika wiwe. Kandi murabona Yohana intumwa yamuhaye uku guhishurirwa ko mu byahishuriwe Yohana muri ubu buryo bw'ibigereranyo byo mu byahishuwe, kandi aha hari ibintu byose bitegerezwa kubera kuri uyu mubumbe w'isi. Kandi mbega ninde uyu mumarayika uwahaye Yohana intumwa ubu buvugishwa bukomakomeye buvuga ku bintu bitegerezwa kuba? Abavugishwa nibo bavuga ibintu biba bigira bibe. Uyu mumarayika n'umuvugishwa wa nyuma wa Yesu Kristo, n'umuvugishwa w'ikiringo kinini, ari we mu buryo bwa mpwemu
yahaye Yohana igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, yamuhaye uku guhishurirwa kuri mu byahishuwe, uguhishurwa kw'ibi bintu byose bitegerezwa kuba byo guhera kuri Kristo kugeza ubu, kugeza muri kino gihe cy'iherezo. Nicyo gituma tubona yuko muri iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana haratubwira ku kuzuka kw'abapfuye, hakatubwira ku nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo, haranatubwira no ku kuza kwa Kristo. Aha haratubwira ko buvugishwa bukomakomeye bwo muri Bibiliya buhwanye n'igihe cy'iherezo, kandi haranatubwira no ku buvugishwa bw'ibintu byari kuzoba mu bihe byarenganye, ari byo bintu byamaze gushitswa. Nicyo gituma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana tuzohasanga ibintu byavuzwe, ari byo bintu na Yesu Kristo nawe nyene yavuze, kandi ibyo byaranavuzwe n'umuvugishwa n'Imana Daniyeli. Nk'akarorero turafise abami 10 baha ubutware n'ububasha bwabo igikoko. Ibyo biranavugwa n'umuvugishwa n'Imana Daniyeli mu kigabane cya 2 cyo mu gitabo ciwe, guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 45, aho umwami Nebukadineza yarahabonye igishushanyo, aricyo gishushanyo ubwami bw'abanyamahanga. Umutwe wacyo wari uw'inzahabu, igikiriza n'amaboko yacyo byari iby'ifeza, inda n'ibibero byari iby'umuringa, amaguru yacyo yari y'ivyuma n'ibirenge byacyo by'ivyuma bivanze n'ibumba. Icyo gishushanyo ubwami bw'abanyamahanga aribwo bwatanguriye kuri Nebukadineza, bukarangirira ku munsi w'iherezo, bukarangirira ku bwami bwa Antikristo. Umutwe w'inzahabu ushushanya ubwami bw'i Babuloni bwari burongowe n'umwami Nebukadineza, ariwe yari umwami muri icyo gihe. Mu nyuma igikiriza n'amaboko y'ifeza bishushanya ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Mu nyuma inda n'ibibero by'umuringa bishushanya ubwami bw'Abagiriki bwari burongowe na Alexandre Munini. Hanyuma amaguru y'ivyuma n'ubwami bw'Abaroma, ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba navyo n'ubwami bwa Antikristo, aribwo bugizwe n'abami 10 bazoha ubutware n'ububasha bwabo igikoko. Nukuvuga n'ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba bifise amano 10, amano 5 kuri buri kirenge. Nuko rero murabona ingene mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana hanatubwira kuri ivyo nyene, ari byo vyanavuzwe n'umuvugishwa n'Imana Daniyeli. Kubera iki? Kuko igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana kirimo ubuvugishwa bukomakomeye bwo muri Bibiliya, ahubwo buvugishwa bwegeranirijwe muri ivyo bigereranyo byo mu byahishuwe, ivyo umumarayika wa Yesu yahaye intumwa Yohana. Uyu mumarayika ni umuvugishwa n'Imana, umuvugishwa wo mu kiringo cy'ubwami, ariwe yazaniye Yohana intumwa. Ubu buvugishwa bukomakomeye bwo muri Bibiliya, kandi uyu mumarayika ataranashika kuri iyi si ngo aze ari mu mubiri w'umuntu, yari yamaze kuba ariko araha Yohana intumwa uko guhishurwa kw'ibi bintu bihambaye bitegerezwa kubera kuri uyu mubumbe w'isi. Ari byo byinshi muri byo byaramaze kuba guhera kuri Kristo kugeza ubu. Ubu naho hageze ugushitswa k'ubuvugishwa buri muri Bibiliya, aribwo buri no mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ubuvugishwa buhwanye n'umunsi w'iherezo. Nuko rero n'uyuhe umunsi w'iherezo? Umunsi w'iherezo nk'uko biri mu vyanditswe n'ikimpumbi kigira indwi, kuko umunsi umwe imbere y'umwami ni nk'imyaka 1000, kandi n'imyaka 1000 ni nk'umwaka umwe, nk'uko intumwa Pawulo abitubwira mu cete cyiwe cya 2 kigabane cya 3 ku murongo w'8, ndetse n'umuvugishwa n'Imana Mose muri Zaburi ya 90 umurongo wa 4 arashinga intahe yuko umunsi umwe imbere y'Imana ari nk'imyaka 1000 kuri twebwe abantu. Kandi nuko rero iminsi y'iherezo ni iki? Kuko murabona intumwa Pawulo ariko aravuga mu cete cyiwe yandikiye Abaheburayo
ikigabane cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu aravuga ati kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo ryari. Aravuga ati muri iyi minsi y'iherezo, kandi guhera kuri Kristo kugeza ubu haramaze guhera hafi imyaka 2000. Kandi Pawulo yariko aravuga yuko Imana yavuze biciye mu mwana wayo mu minsi y'iherezo, kandi hamaze guhera hafi imyaka 2000. Kandi ni gute vyoshoboka ko yoba yari minsi y'iherezo, ya minsi aho Yesu Kristo yariko aravuga ubutumwa yigisha, kandi hakaba hamaze guhera imyaka 2000 guhera muri kiriyo gihe kugeza ubu? Mbega Pawulo yoba yarihenze mu kuvuga yuko iriya yari minsi y'iherezo, ariko mu vy'ukuri kabitariyo. Pawulo ntiyihenze namba. Mu mwanya mutoya turaza kubona yuko Pawulo atihenze. Yari minsi y'iherezo, ya minsi aho Yesu Kristo yariko aravuga ubutumwa yigisha. Nuko rero reka turabe n'ivyo intumwa Petero avuga ku bijanye n'iminsi y'iherezo. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya kabiri, igihe abantu 120 ushitsemwo intumwa abigishwa ba Yesu Kristo hamwe kandi n'inkumi Mariya ndetse n'abandi bigishwa bari barabanye barigishijwe na Yesu Kristo, bari ku munsi wa Pentekote biteze ukuza kwa Mpwemu Yera. Kandi ku munsi wa Pentekote Mpwemu Yera yaraje ku bantu 120 abari bamurindiriye ngaho. Bari bamaze iminsi 10 barindiriye ukuza kwa Mpwemu Yera, kandi barujujwe Mpwemu Yera. Umuyaga w'inkomezi wuzuye mu nzu yose, nuko buzura Mpwemu w'Imana. Kandi aho abantu 120 baravutse ubugira kabiri. Kristo yari yarabwiye ukuvuka ubugira kabiri Nikodemu, amubwira yuko umuntu akwiye kuvuka ubugira kabiri, kuko utari kuzovuka ubugira kabiri ntiyari gushobora kubona ubwami bw'Imana. Utari kuzovyagwa n'amazi na Mpwemu w'Imana ntiyari kwinjira mu bwami bw'Imana. Nuko rero abigishwa ba Yesu Kristo aho ntibari bwavuka ubugira kabiri, kuko Mpwemu Yera ntiyari bwaze kubigishwa ku ntumwa za Yesu Kristo. Nico gituma Yesu Kristo yababwiye ati icogira ico kibamarira nuko jewe nogenda kugira ngo Mpwemu Yera ashobore kuza, kuko je ntagiye ntiyoshobora kuza. Mbega none Mpwemu Yera aho yari hehe? Yari muri Yesu. Nuko rero Mpwemu Yera yari kuza inyuma yo kugenda kwa Kristo agiye mu ijuru, aho yagiye akicara ku ntebe y'Imana mu ijuru, kugira ngo avugire umuntu wese afite izina ryiwe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa. Nuko rero abantu 120 bizera Kristo nibo bari bahari, abari barizeye ikimazi cya Kristo bakaba baramwakiriye nk'umucunguzi wabo, bari barogeze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo. Nuko rero ku munsi wa Pentekote bari mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu, bari barindiriye kuza kwa Mpwemu Yera. Ni ukuvuga bari barindiriye ko Mpwemu w'Imana yoza kugira ngo akore muri bo ukuvuka ubugira kabiri. Kandi Mpwemu Yera yashitse ku munsi wa Pentekote, baraheza buzuzwa Mpwemu Yera, bavuka ubugira kabiri. Abantu 120 ba mbere bizera Yesu Kristo, kandi guhera aho kabandanya amamiliyoni y'ibiremwa abantu baravutse ubugira kabiri abizeye Kristo nk'umucunguzi wabo, abamwakiriye mu bugingo bwabo nk'umucunguzi wabo, bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, kandi abo baronse Mpwemu ya Kristo. Kandi mu yandi majambo abo bavuronse ukuvuka ubugira kabiri bavukiye mu bwami bw'Imana, binjiye mu bwami bw'Imana. Ubwo nibwo buryo bumwe rudende bwo kwinjira mu bwami bw'Imana. Nuko rero abantu bariko barumviriza abo bantu 120 bari baronse Mpwemu w'Imana, babumva bariko bavuga ibitangaza by'Imana, bakabumva mu rurimi kavukire. Ubwo abo bandi bantu bose bari baravukiyemo aribo bari bavuye mu bindi bihugu, naho bari Abaheburayo, kandi nabo bavuga izindi ndimi, naho banavuga n'Igiheburayo, ariko baravuga n'ururimi rw'igihugu baba baravukiyemo. Nuko bumvise abo bigishwa 120 ba Yesu Kristo buzuye Mpwemu Yera bariko baravuga ibitangaza by'Imana mu zindi ndimi.
ni ukuvuga yuko aho hari ko haravugirwa indimi zitandukanye ziriko ziravugwa n'abo bantu 120 bari baronse mpwemu wa Kristo. Nuko rero abo bantu baravuze bati, mbega bo bose bariko baravuga se abanyegalilaya? Ni gute turiko turabumva twebwe bariko baravuga mu ndimi zacu kavukire zo mu bihugu twavukiyemo? Kandi bari batangajwe cyane n'ivyariko biraba, kuko bariko baravuga ibitangaza vy'Imana mu zindi ndimi. Mpwemu w'Imana niwe yari uwari karasigurira asobanurira ngaho. Nuko rero buri gihe iyi Imana iriko irashitsa ibyo yasezeranije, aho hariko harashitswa ukuza kwa mpwemu yera nk'uko Imana yari yarabisezeranije, ariko namba ntihigera habura abanegura abatwenga. Iyi Imana iriko irashitsa amasezerano yayo. Amasezerano y'Imana buri gihe arashitswa. Habaho umugwi unegura ugatwenga ivy'Imana iriko irakora, hakaba n'uyundi mugwi wizera ivy'Imana ibiriko irakora. Icingira akamaro cyane nuko umuntu yoba mu mugwi wizera ivy'Imana iriko irashitsa, nuko abandi bagatwenga bakanegura. Hariya bo bazoronka ingaruka inkwirikizi z'ivyo, arico kizoba igihano c'Imana kizobaza ko no gutsindwa n'urubanza ibihe bidashira. No kuvuga yuko bazokugwaho, bagakugwa ku isi nk'uko biri mu vyanditswe, bazovaho bareke kubaho. Ariko abizera n'ubugingo bwabo bwose bakizera ivy'Imana yasezeranije, abo bafise isezerano ryo kuzobaho ibihe bidashira bakabana na Kristo. Kandi ico nico kintu ngira akamaro cyane. Mbega umuntu nta kintu na kimwe vyomarira umuntu kuba kuri iyi si akaba umuntu ngira akamaro cyane, cyangwa umugore ngira akamaro, ariko akaba umuntu atunze mu buryo bw'ibifadika, ariko agahomba ubugingo bwiwe, nta na kimwe bimumarira. Ubuzima bwo ku isi ni ubuzima bw'igihe gito. Nuko rero icingira akamaro cyane ni ukuronka umugisha w'Imana, nuko gutyo umuntu akaronka ubugingo budashira kugira ngo azobeho ibihe bidashira. Tubane n'Imana yacu, tubane n'Umwami wacu Yesu Kristo mu bwami bw'Imana. Kristo yaravuze ati, murondere ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo. Icyo nico kintu ngira akamaro cyane ku muntu wese, naho atari kiremwa muntu, atari umuntu wese abitahura gutyo, ariko uko nukuri. Icyo nico kintu ngira akamaro cyane ku kiremwa muntu cyose. Nuko rero igihe bamwe bari ngaho bariko baranegura bavuga bati buzuye inzoga y'igisama, nukuvuga bavuga bati baborewe, Petero yarahagurutse. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ku kigabane cya 2 umurongo wa 14 haravuga hati, ariko Petero ahagararana na bamwe 11 ababariza ijwi rirenga ati, yemwe Bayuda n'ababa i Yerusalemu mwese, ibi nimubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. Aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira, kuko ubu ari isaha 3 z'umunsi. Ni ukuvuga hari guhera isaha 2 kugeza isaha 3 zo mu gitondo. Iyo ni isaha igira 3 yo ku murango. Isaha ya mbere yo ku murango ni guhera isaha 12 kugeza isaha 1 yo mu gitondo. Isaha igira 2 yo ku mutaga ni guhera isaha 2, guhera isaha 1 kugeza isaha 2 zo mu gitondo. Isaha igira 3 nayo yo ku murango ni guhera isaha 2 kugeza isaha 3 zo mu gitondo. Nuko rero kuri iyi saha igira 3 Petero yariko arigisha ubutumwa bw'ububasha, aravuga ati, ariko ivyo ntivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweli. Yabajyanye mu buvugishwa n'Imana buhwanye n'ico gihe bwari bwatanzwe n'umuvugishwa n'Imana Yoweli haheze imyaka myinshi, kandi ivy'Imana yasezeranije yo irabishitsa mu gihe Imana iba yaragenye. Ariko ivyo ntivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweli. Ati bizoba mu minsi y'iherezo. Ryari mu minsi y'iherezo? Ati bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje kubari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi. Mbere n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mpwemu wanje bavugishwe nanje. Ni ryari Imana yavuze biciye mu mvugishwa n'Imana Yoweli ko yari kuzosuka mpwemu
wayo kuba ari n'umubiri bose, yavuze ko byari kuzoba mu minsi y'iherezo. Kandi iminsi y'iherezo yari yatanguye uhereye igihe Kristo yari yashitse ku isi. Igihe Kristo yari ko aravuga ubutumwa, aha abantu bari ko baba mu minsi y'iherezo. Igihe baronka mpwemu yera ku munsi wa Pentekote, naho nyene bari mu minsi y'iherezo. Nuko rero murashobora kubona rero iminsi y'iherezo icyo ari cyo. Imana guhera muri icyo gihe yari kwirasuka mpwemu wayo kuba ari n'umubiri bose, ku muntu wese yizera Kristo nk'umucunguzi wiwe, akihana ibyaha byiwe, akoza ibyaha byo mu maraso ya Kristo, nuko akaronka mpwemu wa Kristo. Amamiliyoni y'ibiremwa abantu nibo baronse mpwemu wa Kristo uhereye ku munsi wa Pentekote kugeza ubu. Kubera iki? Kuko guhera ku munsi wa Yesu ariho kugeza ubu turiko turaba mu minsi y'iherezo. Nuko rero iminsi y'iherezo ni iki? Nimba haheze imyaka 2000 kandi kugeza n'ubu iminsi y'iherezo ikaba itararangira, umunsi umwe imbere y'Imana ni nk'imyaka 1000, kandi n'imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe. Umunsi umwe imbere y'Imana ku biremwa abantu ni imyaka 1000. Igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 na 7 y'amavuka, niho hatanguye ikihumbi kigira gatanu, kandi aho niho hatanguriye iminsi y'iherezo. Kuko iminsi y'iherezo ni ibihumbi by'iherezo, ari byo ikihumbi kigira gatanu, icya gatandatu hamwe n'ikihumbi cy'indwi. Murabona yuko atakuvuguruzanya na kumwe kuri muri Bibiliya. Iminsi y'iherezo yari yamaze gutangura igihe Yesu yariko aravuga ubutumwa ari ku isi, kandi n'igihe baronka mpwemu yera abantu 120, naho nyene aho bari ko baraba mu minsi y'iherezo. Kandi kugeza n'ubu turacyari ko turaba mu minsi y'iherezo, kuko n'ibihumbi vya nyuma, ikihumbi cya gatanu, cya gatandatu hamwe n'ikihumbi kigira indwi. Twongeye ku kirangaminsi imyaka yo gucegwa ikiriko, kugeza ubu turi mu kihumbi kigira indwi, ari wo munsi ugira gatatu wo mu minsi 3 y'iherezo. Ni nk'uko n'iminsi 3 ya nyuma y'indwi iyinga ryacu ni umunsi ugira gatanu, ari wo tuzi nk'umunsi ugira kane. Ni n'umunsi ugira gatandatu, ari wo tuvuga ngo ni umunsi wa gatanu, hamwe n'umunsi w'indwi ari wo tuzi ko ari isabato. Uko ni nako n'iminsi y'iherezo imbere y'Imana ku biremwa abantu ni ikihumbi kigira gatanu, ikihumbi cya gatandatu hamwe n'ikihumbi kigira indwi. Nico gituma kugeza n'ubu Imana ikiri kirasuka mpwemu wayo kuba ari n'umubiri bose abihana bakayakira nk'umucunguzi wabo. Ariko umunsi umwe izohagarika gusuka mpwemu wayo yera ku banyamahanga, kuko urugi ruzokugagwa, urugi rw'imbabazi. Kristo niyava ku ntebe yo kuvugira abantu mu ijuru. Nuko rero abanyamahanga bose bategerezwa gukoresha neza akagahe gato bagisigaranye, aho Imana ikiri kirasuka mpwemu wayo yera ku bantu bose bakira Kristo nk'umucunguzi wabo, mu koza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo. Nuko gutyo mu muntu hagaheza hakaba ukuvuka ubugira kabiri, ariko Kristo yabwiye Nikodemu. Nuko gutyo umuntu aronka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi umuntu apfuye mu buryo bufatika aja kuba muri paradizo, ariho mu buringanire bwa gatandatu muri uwo mubiri wa teofaniya. Kandi ku munsi w'iherezo hariho ubuvugishwa bukomeye cyane bwatanzwe n'umukundwa umwami wacu Yesu Kristo, kandi ubwo buvugishwa buri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ikigabane cya 6:39 kugeza ku wa 40, ahavuga muri ubu buryo bukurikira. Havuga hati, kandi icyo wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. N'iryari Kristo yasezeranye ko azokora kuzura abo bose data yamuhaye, avuga yuko bizoba ku munsi uyuhe, umunsi w'iherezo. Ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo, kuko iki aricyo data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ryari? Ku munsi w'iherezo niho we azozura abamwizera bose bagiye barenganye,
kandi natwe abariho turi bazima tuzohindurwa niyo abapfiriye muri Kristo bazuka ku munsi w'iherezo. Kandi umunsi w'iherezo n'uyuhe imbere y'Imana? Icyo ni ikimpumbi kigira indwi ku biremwa abantu, aricyo kimpumbi kigira gatatu cyo mu bimpumbi bitatu by'iherezo. Icya gatatu cyo mu bimpumbi by'iherezo niwo munsi w'iherezo imbere y'Imana, ariko kuri twebwe ni imyaka igihumbi n'ikimpumbi. Icyo nicyo kimpumbi icyo Kristo avugira ngaha mu bindi vyanditswe, cyitwa kandi umunsi w'umwami canke umunsi w'uhoraho. Icyo nicyo gihe icyo aho Kristo azoba ariko arahamagarira yegeraniriza abatoranijwe biwe ba nyuma akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, kandi azoba ariko arabegeranyiriza mu mubiri wiwe w'ibanga w'abizera, ariryo shengero ryiwe, kandi azoba ariko arabategura kugira ngo bahindurwe banazamugwe muri kino gihe cy'iherezo, kuko ivyanditswe bivuga yuko ku nzamba y'iherezo hazoba ukuzuka ko bapfiriye muri Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Munyihanganire, Pawulo ariko aravuga mu cete cya mbere yandikiye ab'Ikorinto ikigabane cya 15 umurongo wa 49 ukabandanya, aravuga ati kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'umukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru, ni ukuvuga ko tuzogira ishusho na kameremere by'umukunda wacu mwami Yesu Kristo ariwe Adamu agira kabiri. Ariko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko inyama n'amaraso bidashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi bibora bitaragwa ibitabora. Ni ukuvuga ntitwoshobora kubandanya kubaho ibihe bidashira turi muri uyu mubiri ufadika, kuko uyu mubiri ni umubiri upfa ubora w'igihe gito. Ndababarira akabanga, ni rimwe mu mabanga akomakomeye y'Imana. Aravuga ati ntituzosinzira twese, ni ukuvuga twese ntituzotegerezwa gupfa, ariko twese tuzohindurwa. Ni ukuvuga yuko twese tuzoronka umubiri uhoraho, abizera bose umukundo wacu mwami Yesu Kristo, twebwe abogeje ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaba twararonse mpwemu wiwe yera, kandi mu yandi majambo twararonse ukuvuka ubugira kabiri. Nuko rero aravuga ati mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga. Iri ni rimwe mu mabanga yo mu bwami bw'Imana, niko Pawulo avuga. Iyi nzamba y'iherezo ivugira ku munsi w'iherezo. Reka turabe biciye mu vyanditswe icyo ari cyo iyi nzamba y'iherezo, kuko aravuga ati kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa, kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu mubiri upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Guhera ngaho ukabandanya, ntihazokongera kuba ugufa ku bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kuko aho tuzoba twamaze kuronka umubiri uhoraho, umubiri uhawe ubwiza, umeze nk'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Nuko rero uku kuzuka ko bapfiriye muri Kristo kubera ku munsi w'iherezo, nk'uko Yesu yabivugiye muri Yohana ikigabane cya 6 umurongo wa 39 kugeza ku wa 40. Kandi mu yandi majambo, iyi nzamba y'iherezo nayo nyene ivugira ku munsi w'iherezo, aricyo kimpumbi kigira indwi, kandi no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Ariko kuba inyuma yuko abapfiriye muri Kristo bamaze kuzuka, uko guhindurwa nako nyene kubera ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimpumbi kigira indwi. Nuko rero ni mu mwaka uwuhe? Murindire habanze habe kuzuka ko bapfiriye muri Kristo no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Nuko tuzoheza tubone umwaka uwo ari wo w'ikimpumbi kigira indwi.
uwari kuzoberamwo uko kuzuka kw'abapfuye ndetse no guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima twizeye Kristo. Nuko rero ni ingirakamaro cyane kumviriza ku munsi w'iherezo, ni ukuvuga mu kihumbi kigira indwi. Ni ingirakamaro cyane kumviriza iyo nzamba y'iherezo cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba, kuko iyo nzamba ya nyuma niyo ihamagara ikegeranya intore zose z'Imana ku munsi w'iherezo. Yesu yaravugiye muri Matayo ikigabane cya 24 umurongo wa 31 ati azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatoranijwe biwe. Iryo jwi rirenga ry'inzamba niryo riza ririko rirahamagara ryegeranya abatoranijwe bose b'Imana imbere y'uko haba ukuzuka kw'abapfuye n'imbere y'uko haba uguhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Iryo jwi riza ririko rirahamagara ryegeranya abatoranijwe b'Imana kugira ngo habe iki? Kugira ngo ribahe ukwizera kubashoboza guhindurwa no kuzamurwa muri kino gihe cy'iherezo. Nuko rero niki iyo nzamba y'iherezo cyangwa iryo jwi rirenga ry'inzamba? Reka turabe mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere ku murongo w'10 kugeza ku wa 11. Icyo Yohana avuga ko yumvise, nuko aho turaheza tuhabone iryo jwi rirenga ry'inzamba, kandi turanabona icyo ari cyo iryo jwi rirenga ry'inzamba. Aravuga ati, ku munsi w'Imana nari muri mwemu, numva inyuma yanjye ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Alfa na Omega ninde? Uwa mbere n'uwa nyuma ninde? Ni umukundo wacu Mwami Yesu Kristo. Ni ijwi ry'umukundwa umwami wacu Yesu Kristo ariko araduha ubutumwa bwiwe bwa nyuma ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kihumbi kigira indwi. Kandi ubutumwa bwiwe bwa nyuma bwasezeranijwe biciye mu ijambo ry'Imana, bugasezeranirizwa abantu b'Imana. N'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami bugenewe ikiringo cy'ubwami, aricyo kiringo kigenewe kubera mu kihumbi kigira indwi. Iryo ni ijwi rya Kristo ariko aravugisha abantu biwe, ariko aravugisha abana biwe ku munsi w'iherezo, no kuvuga ariko arabavugishiriza mu kihumbi kigira indwi. Nuko rero nibiki Kristo azoba ariko arabwira ihanga ryiwe ku munsi w'iherezo? Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 aho turongera tukahabona ijwi rya Kristo rimeze nk'iry'inzamba ariko aravuga. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa 1 haravuga hati, hanyuma y'ibyo ndabye mbona mu ijuru urugi rwuguruye, kandi rya jwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba rirambwira riti, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Ijwi rya Kristo, iryo jwi rirenga ry'inzamba, risezeranya kutumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba inyuma y'ibyabereye mu ntambuko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga. Aha turahafise igicapo cyerekana ishengero rya Yesu Kristo, aho dushobora kubonera intambuko zitandukanye izo ishengero rya Yesu Kristo ryaciyemo mu gihe uja mu kindi. Turafise mu gice cyo hasi cyane, cyo hepfo cyane, igihe cy'abigishwa cy'intumwa. Mu nyuma dufise igihe cya mbere cy'ishengero ry'abanyamahanga, aricyo gihe cyashikirijwe muri Aziya ntoya, kandi intumwa y'icyo gihe yabaye intumwa Pawulo, intumwa y'abanyamahanga. Hanyuma dufise intambuko igira kabiri yo hagati mu banyamahanga mu ishengero rya Yesu Kristo, ariyo ntambuko yashikirijwe mu Bufaransa, kandi intumwa y'iyo ntambuko yabaye Irene. Hanyuma dufise intambuko igira gatatu y'ishengero rya Yesu Kristo mu banyamahanga, ariyo ntambuko yashikirijwe mu Bufaransa no muri Hongiriya, kandi intumwa y'iyo ntambuko yabaye Marte. Mu nyuma dufise intambuko igira kane y'ishengero rya Yesu Kristo mu banyamahanga, iyo ntambuko yashikirijwe muri Irlande na Ekose, kandi intumwa y'iyo ntambuko yabaye Kolomba. Mu nyuma dufise intambuko igira gatanu y'ishengero rya Yesu Kristo, ariyo ntambuko yashikirijwe mu Budage, kandi intumwa y'iyo ntambuko yabaye Luther. Mu nyuma dufise intambuko ya gatandatu y'ishengero rya Yesu Kristo mu banyamahanga, ariyo ntambuko yashikirijwe mu Bwongereza, kandi intumwa y'iyo ntambuko yabaye Wesley.
mu nyuma dufise intambuko igira indwi y'ishengero rya Yesu Kristo, ariyo ntambuko yashikirijwe muri Amerika ya ruguru, kandi intumwa y'iyo ntambuko yabaye Revera William Branham. Turabona yuko ishengero muri izi ntambuko ndwi ryaciye mu bibanza bitatu ngirakamaro cyane, ibibanza byashikirijwemo izo ntambuko ndwi z'ishengero rya Yesu Kristo. Ikibanza cya mbere cyabaye muri Aziya ntoya, ikibanza kigira kabiri cyabaye mu Burayi, ikibanza kigira gatatu nacyo habaye muri Amerika ya ruguru. Nuko rero ubu naho ni hehe Yesu Kristo azoba agaragariye ku munsi w'iherezo, ariko aravugisha ishengero ryiwe, ariko aravugisha abantu biwe, ariko arabamenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Ikibanza gihwanye n'igihe gikomeza imfuruka, kuko mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka niho azoba ariko aravugishiriza ishengero ryiwe, kandi niho avugira ati duga uze hano mwereke ibintu bikwiye kubaho hanyuma y'ibyo, nk'uko yavuze biciye muri buri ntumwa iyo yarungitse ku ishengero ryiwe mu bihe ndwi. Mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka azoba ariko aravuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aravuga ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi ikibanza abikoreramwo ni muri Amerika Latine na Karayibe. Icyo nicyo kibanza icyo Yesu Kristo arungikamwo umumarayika wiwe kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nuko gutyo abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana gutyo baheze bahamagagwe, begeranywe, baronke ubumenyi bw'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nuko gutyo baronke ubumenyi bw'aya mabanga akomakomeye cyangwa ubu buvugishwa bukomakomeye bwo muri Bibiliya, ubwo muri kino gihe cy'iherezo buzoba buriko burashitswa. Nuko rero ninde azoba ariko aratuvugishirizamo, ariko aratubwira ibi bintu byose? Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 16 aravuga ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Atumye nde? Atumye umumarayika ntumwa wiwe. Kubera iki? Kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu. Intahe y'ibintu ibihe? Ibi bintu bitegerezwa kuba vuba. Ni ntumwa itumwe na Yesu Kristo ku mashengero yose, itumwe ku bihugu byose, ku biremwa abantu bose. Nuko gutyo biciye muri uyo mumarayika ntumwa haje uguhishurirwa kw'Imana, uguhishurwa k'ubuvugishwa bukomeye bwo muri Bibiliya buhwanye n'umunsi w'iherezo, aribwo buvugishwa butegerezwa gushikirizwa hagati mu biremwa abantu. Ibyahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 6 ukabandanya, haravuga hati, arambarira ati ayo majambo nayo kwizegwa n'ay'ukuri. Ayo majambo nayo kwizegwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Yatumye nde? Kugira ngo amenyekanishe ibi bintu bitegerezwa kuba vuba. Havuga yuko yatumye umumarayika ntumwa wiwe. Umuntu wese uwo ku munsi w'iherezo yifuza kumenya, yifuza gutahura ibintu bitegerezwa kuba vuba nk'uko bihwanye n'ubuvugishwa bukomakomeye buri muri Bibiliya, arondera uwo mumarayika ntumwa, nuko gaheza kumva biciye muri uwo, akumva ubutumwa bwiwe, kuko muri ubwo butumwa we aje ariko aramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nuko gutyo umuntu araheza akaronka ubumenyi bw'ubu buvugishwa buhambaye buri muri Bibiliya buhwanye n'iki gihe cy'iherezo. Nuko rero turabonye uwo Imana irungika, uwo Yesu Kristo arungika kugira ngo ashinge intahe y'ubuvugishwa bukomeye buri muri Bibiliya, ubuvugishwa butegerezwa gushitswa muri kino gihe cy'iherezo, ndetse n'ubuvugishwa bw'ibintu byamaze gushitswa muri iyi myaka 2000 imaze guhera.
nuko rero ukubona uyu mumarayika ni ingirakamaro cyane ku biremwa abantu, kuko biciye muri uyu niho hazoshobora kuboneka ubumenyi nyabwo bw'ukuri bw'ubuvugishwa bwose bukomakomeye buhwanye n'umunsi w'iherezo. Mu bundi buryo abantu bazoba bariko baragerageza gutanga insiguro z'ubu buvugishwa n'Imana bukomeye, bariko baragerageza gutomboza ngo bamenye insiguro y'ubwo buvugishwa, mu gihe Yesu Kristo avuga ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe ibi bintu mu mashengero. Ni kubera iki umuntu yogerageza kurondera icyiyumviro kivugwa muri ubwo buvugishwa bwo ku munsi w'iherezo, mu gihe dushobora kuronka ubumenyi bw'ukuri nyabwo bw'ubwo buvugishwa bwo ku munsi w'iherezo? Ubwo bumenyi twoburonka gute? Mu kumva ijwi rya Kristo, iryo jwi rirenga ry'inzamba, iryo jwi rya Kristo ariko aravugira ku munsi w'iherezo, avuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariwe muvugishwa n'Imana wa nyuma, uwo Yesu Kristo arungikira ishengero ryiwe kugira ngo arishingire intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba bikabera kuri uyu mubumbe w'isi. Nuko rero uwo tuzomusanga he? Ni hehe dusanga abamarayika ntumwa ndwi b'ibihe ndwi? Abo nabo tubasanga mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, mu gihe umwe wese muri bo yemerewe kubamwo. Kandi ni hehe tuzosanga umumarayika wa Yesu Kristo ku munsi w'iherezo? Tuzomusanga mu gihe cy'ubugihe rikomeza imfuruka, aricyo gihe we agenewe kugira ngo abe muri ico gihe, nuko aheza azana ijambo rya Kristo ryo muri ico gihe, aheza amenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cy'iherezo. Nuko rero ni ikihe kibanza tuzosangamo uwo mumarayika ntumwa? Nk'uko dusanga buri mumarayika ntumwa mu kibanza cyashyikirijwemo igihe cy'Imana yaba yabarungitsemo, uko niko tuzosanga n'umumarayika ntumwa wa Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Tuzomusanga mu kibanza kizoba kiriko kirashyikirizwamo igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi ico kibanza ni muri Amerika Latine na Karayibe. Nuko rero ivyanditswe bitubwira yuko ari abanyamahirwe abasoma bakumva amajambo ari muri ubwo buvugishwa n'Imana. Murabona, iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ni ijambo ryahanuwe ry'ubuvugishwa, iryahawe Yohana intumwa, arihabwa n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, arimuha muri ubwo buryo bw'ibigereranyo. Kandi we ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo azoba ariko ararimenyesha insiguro z'ubwo buvugishwa buri mu buryo bw'ibigereranyo ngaha mu byahishuriwe Yohana. Wazoba ariko arabahishurira ayo mabanga y'ubuvugishwa, ayo tubona ari mu bigereranyo, mu bimenyetso ngaha mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, kuko we yabihaye Yohana intumwa mu buryo bw'ibigereranyo bw'ibimenyetso. Ariko ku munsi w'iherezo uyu mumarayika azoba agaragariye mu mubiri w'umuntu, kandi mu yandi majambo azoba ariko aravugisha ihanga ry'Imana, ariko arabavugisha mu buryo bw'umuntu kandi ameze nk'umuntu, kandi azoba ariko aramenyesha abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana ibi bintu byose bitegerezwa kubera vuba ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi biciye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana azoba ariko arabereka ibi bintu byose, ni ukuvuga azoba ariko arabahishurira aya mabanga yose yo muri Bibiliya ari mu byahishuriwe Yohana, kandi gutyo azoba ariko arabamenyesha ubu buvugishwa bukomakomeye bwo muri Bibiliya buhwanye n'iki gihe cy'iherezo, aribwo buvugishwa buri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, kuko igitabo cy'ibyahishuwe cegeranya gikoraniriza hamwe ubuvugishwa n'Imana bwose bwo mu isezerano rya kera no mu bw'isezerano rishya. Nuko ico gitabo kibwegeraniriza mu gitabo cy'ibyahishuwe. Nuko rero turabonye yuko uyu mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo aza ariko arashinga intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Ijwi rya Kristo, iryo jwi rirenga ry'inzamba, rizoba riri muri we, kandi azoba ariko aravuga biciye muri uwo. Nuko gutyo abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bazoba bariko barumva ijwi rya Kristo, iryo jwi rirenga ry'inzamba, ririko riratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba.
iryo ni ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba y'iherezo iyo Pawulo avuga ko izovuga imbere y'uko haba ukuzuka ko bapfiriye muri Kristo n'imbere y'uko haba uguhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Iryo ni ijwi rirenga ry'inzamba y'iryo abana bose b'Imana bazoba bariko barumva, kandi gutyo bazoba bariko bararonka ubumenyi bw'aya mabanga yose akomeye ari mu buvugishwa bukomakomeye bwo muri Bibiliya, ubuvugishwa bukomeye buhwanye n'iki gihe cy'iherezo. Nuko rero uyu mumarayika ntumwa kubera ko ari umuvugishwa, ni umuvugishwa w'ikiringo cy'ubwami, aricyo kiringo kinini kigira indwi, kandi mu yandi majambo azana ubutumwa bw'ikiringo cy'ubwami, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Kandi biciye muri iyo ntumwa Kristo azoba ariko aravuga ubu butumwa bwiza bw'ubwami, kandi ubwo butumwa bwiza bw'ubwami rizoba ari ijwi rya Kristo, ijwi rirenga ry'inzamba ririko riratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cy'iherezo. N'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, iryo jwi riko riraduhishurira ibanga rihambaye cyane mu yandi mabanga yose, ariryo banga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo azananye n'abamarayika biwe. Iryo niryo banga rihambaye cyane mu yandi mabanga yose ari muri Bibiliya, ibanga ryasezeranijwe gushitswa nuko rikamenyeshwa abana bose b'Imana ku munsi w'iherezo. Kandi Kristo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe niwe azoba ariko aratumenyesha ibanga ry'ukuza kwiwe ku munsi w'iherezo. Icyizigiro, icyiringiro kimwe rudende kiri ku bwoko bw'ibiremwa abantu ku muntu uwo ari we wese ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Nta kindi cyizigiro kihari ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Mu kuza kwa kabiri kwa Kristo niho abapfiriye muri Kristo bazozukira mu mibiri ihoraho, natwe bariho turi bazima tuzohindurwa. Mu mugani w'inkumi 10 turabona yuko icyizigiro, icyiringiro kimwe rudende izo nkumi 10 zari zifise kwari ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi abari bafise amavuta barahagurutse bategura amatara yabo. Abatari bafise amavuta nabo babwira inkumi z'ubwenge bati duhe ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Inkumi z'ubwenge zarababwiye ziti nimugende mwigurire amavuta yanyu kugira ngo ayacu ntaduherane ndetse namwe nyene ngo muyabure. Reka turabe ibyabaye muri Matayo ikigabane cya 25 umurongo w'10 kugeza kwa 13. Aho niho hari ibyo byose byabaye. Haravuga hati bakigiye kugura umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, nuko urugi rurugagwa. Nukuvuga ko inkumi z'ubwenge aribo bantu bizeye Kristo nk'umucunguzi wabo, bakaba barogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaba bararonse mpwemu wiwe. Kandi mu yandi majambo abo baravutse ubugira kabiri. Abo n'abantu bazokwinjirana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kandi urugi rw'imbabazi ruzoheza guhugagwa. Ntihazokongera rero kubaho amahirwe yo gukizwa. Hanyuma hazoza n'inkumi z'ibijuju ziriko zirakomanga ku rugi zisaba yuko zokugururirwa urugi kugira ngo zinjirane mu bukwe na Kristo, ariko aho zizoba zamaze gucegwa cyane, kandi gutyo zizotegerezwa guca mu kababaro gakomeye, ahazoba ukurira no kujyanya insya z'amenyo. Kandi inkumi z'ubwenge zizojana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu nzu ya data wacu wo mu ijuru. Kandi twese tuzoba dufise umubiri mushasha, umubiri uhoraho, umubiri umeze nk'umukundwa umwami wacu Yesu Kristo, umubiri uhawe ubwiza kandi uhoraho, ari wo mubiri uzoguma ari umubiri wa gisore w'ubuyabaga mu bihe bidashira, uboneka uri mu rugero rw'imyaka 18 na 21 kugeza ibihe bidashira. Uwo ni wo mubiri uzohabwa buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana yacunguwe n'amaraso y'umukundwa umwami wacu Yesu Kristo. Uwo ni wo mubiri tuzoronka nitwahindurwa
kandi igihe abapfiriye muri Kristo nabo bazoba bamaze kuzukira mu mibiri ihoraho. Nungo gutyo twese tuzomera nka Yesu Kristo mukuru wacu. We niwe mukuru wacu, we niwe nkomoko y'ivyaremwe bishasha, ivyaremwe n'Imana, nk'uko biri mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 3 ku murongo wa 14. Nuko rero twagumye turiko turabona ubuvugishwa bukomakomeye bwo muri Bibiliya. Murabona, ku munsi w'iherezo twagumye turiko turabona ubuvugishwa bukomeye cyane mu bundi buvugishwa bwose, ariko kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Kristo ariko aravuga ku kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe muri Matayo ikigabane ca 16. Yabivuze muri ubu buryo bukurikira. Mwibuke yuko abavugishwa bo mu isezerano rya kera barahanuye ku bijyanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, nk'uko bari baranavuze no ku kuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi n'abigishwa intumwa baravuze ku kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi na Yesu Kristo wenyine ubwiwe nawe yaravuze ku kuza kwe kwa kabiri. Nuko rero nimurabe ingene Kristo yavuze ku kuza k'umwana w'umuntu muri Matayo ikigabane ca 16 umurongo wa 27 kugeza kwa 28. Ariko aravuga ati, kuko umwana w'umuntu azohava azafise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ni ukuvuga yuko iki gihe turiko turabamwo ari igihe cyo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, kugira ngo ahe impera umuntu wese. Nuko rero umuntu wese abaye kuri uyu mubumbe w'isi, uwabaye kuri uyu mubumbe w'isi azoronka impera bikwiranye. Nimba atakoreye Kristo akaba atariko aranakorera Kristo, azoronka impera yo kuja mu kababaro gakomeye, aho ibihano vy'Imana bizosukwa ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Ari uwizera Kristo nawe yavutse ubugira kabiri azoronka uguhindurwa k'umubiri wiwe ku munsi w'iherezo. Kandi nimba umubiri wiwe ufadika uzoba warapfuye, azozukira mu mubiri uhoraho uhawe ubwiza, afise ishusho n'akameremere by'umukundwa umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero ku musozi wo guhindurirwako, Kristo yajyanye Petero, Yakobo na mwene nyina Yohana ahinduka ukundi imbere yabo mu kigabane ca 17 mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Mu maso yiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zikayangana nk'umucyo. Nuko Mose na Eliya baraheza baraboneka bari muri buri ruhande rw'umwami, bariko baravugana nawe ibijanye no kuja i Yerusalemu, kuko ukuza k'ubwami bw'Imana azanana n'abamarayika biwe, azanana na Mose na Eliya, kuko Kristo yavuze yuko umwana w'umuntu azanana n'abamarayika biwe. Nuko aheze yishura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Kandi abamarayika b'umwana w'umuntu ni Mose na Eliya. Ubukozi bwa Mose na Eliya buzoba buriko burisubiramo ku munsi w'iherezo, mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ariko kuza k'umwana w'umuntu aje mu bwami bwa se. Nuko rero nimurabe ngaha mu buryo bwerekanywe kimwe kimwe, hari ibintu byose bizoba biriko birabera ku munsi w'iherezo mu kuza k'ubwami bw'Imana, mu gushyitswa kw'amasezerano k'ubuvugishwa bukomeye cyane bwo muri Bibiliya buvuga ku munsi w'iherezo. Muri Matayo ikigabane ca 24, abigishwa ba Yesu Kristo barabaza ku bijyanye no kuza kwiwe. Nimurabe ngaha muri Matayo ikigabane ca 24 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 haravuga hati, Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati, ntimubona ibyo byose? Ndababwire ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza
bati tubwire ivyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki cy'ukuza kwawe n'icy'umuhero w'isi. Aha bariko barasaba ikimenyetso cy'ukuza k'umwana w'umuntu ndetse n'ikimenyetso cy'umuhero w'isi. Bariko baranasaba n'ikimenyetso kizokwerekana ukubomogwa kw'i Yerusalemu. Nuko Kristo yarabwiye abigishwa biwe ati, nimwabona i Yerusalemu hakikijwe n'ingabo, muze mumenye yuko iherezo ryaho ryageze, muze mumenye yuko hageze igihe cyo kubomogwa kwaho, gusamburwa. Nuko imyaka 2 canke 3 imbere yuko hatangura umwaka ugira 70, i Yerusalemu harakikujwe n'ingabo z'Abaroma, ingabo z'umugabisha w'Umuroma Tito, ariwe kizigenza w'Umuroma Tito, arizo zakikije i Yerusalemu mu gihe cy'imyaka 2 canke 3. Nuko mu nyuma barinjiye i Yerusalemu barahabomora, babomora inyubako z'ingoro, kandi nta buye na rimwe ryasigaye ridasamburiwe hasi, nk'uko vyari mu buvugishwa bw'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo. Mu nyuma turabona yuko ubwoko bw'Abaheburayo guhera ngaho ukabandanya bagumye bariko baraca mu guhamwa ugutotezwa gukomeye, kuko ntibari bagifise ingoro iyo batangiramwo ibimazi kubw'ivyaha ngo babishikanire Imana. Kandi kubera ivyaha by'ubwoko bw'Abaheburayo vyabonwa n'Imana, ntibari bagifise ikimazi batangira mu ngoro, ntibari bagifise ingoro, ndetse n'ikimazi cy'umwagazi w'intama w'Imana, ikimazi cya Yesu Kristo bari baracanse. Nuko rero ivyaha by'ubwoko bw'Abaheburayo vyaraboneka imbere y'Imana, kandi ingero y'icyaha n'urupfu. Nuko rero murabona ingene ubwoko bw'Abaheburayo bagumye bariko barahamwa muri iyi myaka hafi 2000 bariko barahamwa bicwa. Kubera iki? Kuko ingero y'icyaha n'urupfu, kandi kubera ko ivyaha vyabo vyagumye biriko biraboneka imbere y'Imana, kubera ko batari bafise ikimazi ndetse n'ingoro, bakaba batari banafise n'ikimazi cya Kristo, kuko bamwanse. Bategerejwe kuguma bariko barariha inkurikizi, ingaruka zo kuba ivyaha vyabo vyaguma biboneka imbere y'ukugaragara kw'Imana. Nuko rero turashobora kubona ingene ubuvugishwa bukomeye bwo muri Bibiliya bushitswa, kandi nta muntu n'umwe ashobora kubuza kubwo buvugishwa bukomakomeye bwoshitswa. Nuko rero ubuvugishwa bw'ikimenyetso cyo kuza kwiwe n'icy'umuhero w'isi. Muri Matayo ikigabane cya 24 umurongo wa 30 kugeza ku wa 31 haravuga hati, ubu ni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, niho amoko yose yo mu isi azoboroga. Bazobona umwana w'umuntu ajya mu bicu byo ku ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Havuga yuko mu ijuru hazobonekera ikimenyetso cy'umwana w'umuntu, kandi ukuza k'umwana w'umuntu azanana n'abamarayika biwe. Nuko rero nk'ikimenyetso cy'ukuza k'umwana w'umuntu ku isi, Imana izokwerekanira kw'ijuru ikimenyetso cy'ukuza k'umwana w'umuntu, kandi kizobonekera kw'ijuru ikimenyetso cy'umwana w'umuntu. Haravuga hati, niho amoko yose yo mu isi azoboroga. Bazobona umwana w'umuntu ajya mu bicu byo ku ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Mu kwa kabiri tariki 28 1963 iyi foto yarafashwe y'iki gicu cyari mu kirere cya Arizona ku burebure bw'ibirometero 42 by'uburebure ija hejuru, gifise n'ubwaguke bw'ibirometero 48. Iki gicu cyari ku burebure bw'ahantu hadashobora kuba ibicu, kuko atakabombera kahaba, kandi aho n'indege ntizihashika, kandi nta ndege cyangwa ibigendajuru vyari ko biraca muri ico kibanza kuri uyo munsi. Kandi mu yandi majambo, cyabaye igicu c'ikinyegezwa cy'igitangaza
igitangaza, cyabaye igitangaza ukuboneka kw'iki gicu. Nuko rero n'irihe banga ry'iki gicu cyabonekeye ku ijuru mu kwa kabiri itariki 28 1963, integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Revera William Branham, umunyamerika ya ruguru, aravuga ku bijyanye n'iki gicu ati, mbega muribuka yuko navuze yuko umwe muri aba bamarayika yari umumarayika adasanzwe? Aha ariko avuga afatiye kuri iki gicu, kuko iki gicu cyari gikozwe n'abamarayika. Abamarayika bari mu mibiri yabo ya teofaniya, ni ukuvuga bari mu mibiri yo mu buringanire bwa gatandatu, yo mu bundi buringanire. Aba bamarayika ni abamarayika indwi b'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga, hamwe n'ubundi mumarayika yari atandukanye n'abandi. Aha hari aba bamarayika bariko baraguruka, kandi aha naho hari umumarayika yari atandukanye n'abandi. Aha naho hari abandi bamarayika b'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga, bose bari mu mibiri yabo ya teofaniya, aha bacapuye mu maso h'umwami. Nuko rero tubandanye dusoma ibyavuzwe n'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Aravuga ati, bari mu mugwi wa batatu muri buri ruhande n'uwundi hejuru, kandi wari ruhande yanje mparuye mvuye ibubamfu nja iburyo. Yari nk'umumarayika agira indwi, we yarakayangana cyane, kandi yari afise insiguro ikomeye cyane kuri jewe gusumba abandi. Yarababwiye ko yari afise igikiriza kinini, kandi yari kwaguruka atera aja mu buseruko. Narababwiye kandi ko yanteruye aranduza. Uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi, niwe yamukuye ku isi, amujyana ari mu mubiri we wa teofaniya, amushyira muri iki gicu cyari gikozwe n'abamarayika b'Imana, cyari gikozwe n'intumwa z'Imana. Nuko rero nguyu ari ngaha, niwe yari afise ikimatanije cy'indwi. Ico kimatanije nakigumanye nk'ikibazo mu bwenge bwanje ubuzima bwanje bwose. Ibindi bimatanije byari bifise insiguro ikomeye cyane kuri jewe kugezaho, ariko mwebwe ntimwokwibaza icyo iki kimatanije cy'indwi cyoco cyasiguye, cyasobanuye. Nuko rero ngaha tuhafise abamarayika 8, abamarayika ntumwa b'Imana. Abamarayika ntumwa ndwi ni intumwa ndwi z'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Wundi mumarayika nawe wari atandukanye n'abandi ni Kristo, ari mu mubiri we wa teofaniya, ari wafise ikimatanije cy'indwi. Kandi kugira ngo we ashitse ikimatanije cy'indwi, ni ukuvuga ashitse ukuza kwiwe aje ngaha ku isi, azanane n'abamarayika biwe, kugira ngo azanane n'ubukozi bwa Mose na Eliya. Nuko avuze ijwi rirenga ry'inzamba, ahamagare yegeranya abatoranijwe biwe bose. Kugira ngo ivyo bishoboke, nk'uko abamarayika ntumwa ndwi b'ibihendwi aribo baboneka ngaha bari mu mibiri yabo ya teofaniya, nk'uko nabo bategerejwe kuza mu mibiri y'abantu ku isi mu gihe cyari cyaragenywe n'Imana ku bwabo, bakaza no mu gihe cyagenywe n'Imana cyabo. Kandi biciye muri bo, Kristo yaragaragaye ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe muri buri gihe, nk'umwungere mwiza ariko aregeranya intama ziwe, azegeranyiriza mu ruhongore rw'Imana, ariryo shengero rya Yesu Kristo. Kugira ngo n'ikimatanije cy'indwi gishyitswe, ni ukuvuga kugira ngo ukuza kwa kabiri kwa Kristo gushyitswe, uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi, ari we Kristo, umumarayika w'inkomezi yururuka avuye mu ijuru, mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi umurongo wa mbere ukabandanya. Kugira ngo we ashyitse ikimatanije cy'indwi, ategerezwa kuza ari mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo. Ategerezwa kwigaragariza mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo, akigaragariza mu muvugishwa n'Imana. Kandi umuvugishwa n'Imana umwe rudende ahari wo ku munsi w'iherezo ni umuvugishwa wo mu kiringo cy'ubwami n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ari we mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo ariko aravuga no ku bijyanye n'ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuwe 19. Ariko kuza kwa Kristo, Kristo aje, integuza yaravuze ku rupapuro rw'257 ati, turasabye ngo mpwemu yera yizire wenyine ubwiwe ugendera ku ifarasi y'igitare, mu gihe impwemu yiwe, impwemu ya Kristo ihangana n'iya Antikristo, we ahamagare abiwe. Ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuwe 19 ninde? Ni mpwemu yera, ni Kristo muri mpwemu yera.
nuko rero kugira ngo ashitse ukuza kwiwe, kugira ngo aze ku ishengero ryiwe, aze hagati mu ishengero ryiwe, mbega we ategerezwa gukora iki muri kino gihe cy'iherezo? Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ku rupapuro rw'amajana 256 mu gitabo cy'Ubimatanije mu Kiespanyol aravuga ati, ariko igihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza ari ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Azoba ari ijambo ryigize umubiri mu muntu wo muri kino gihe cy'iherezo. Rizoba ari jambo yambaye umubiri mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Uwo Kristo azoba ariko aradushingiramwo intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cy'iherezo. Biciye mu mumarayika ntumwa wiwe niho Kristo atumenyeshereza ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cy'iherezo. Biciye mu mumarayika ntumwa wiwe niho Kristo atumenyeshereza ubuvugishwa bukomakomeye bwo muri Bibiliya buhwanye n'iki gihe cy'iherezo. Araduhishurira ibanga ry'ubwo buvugishwa bukomeye, nuko gutyo akatwereka ugushyitswa kwabwo uko buguma buriko burashyitswa. Nuko gutyo tukaguma turiko turaronka imigisha ya Kristo yasezeranijwe yo muri kino gihe cya nyuma. Nuko rero ikibanza icyo Kristo azoba agaragariyemo ari mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo, twamaze kuvuga yuko ari muri Amerika Latine na Karayibe, nk'uko Kristo yagaragariye mu bihe byarenganye, akagaragarira mu mumarayika ntumwa wo muri buri gihe, akagaragarira mu kibanza icy'Imana yarungitsemo buri mumarayika ntumwa wo muri buri gihe, kandi yagumye ariko aravuga biciye muri umwe wo muri abo bamarayika ntumwa. Ubu naho Abanyamerika Latine na Karayibe nibo baronka umugisha wa nyuma wa Yesu Kristo, umugisha uhwanye n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho Kristo azoba agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratuvugisha akoresheje iryo jwi rirenga ry'inzamba, kandi gutyo ariko aratumenyesha aya mabanga yose y'ubuvugishwa bukomeye bwo muri Bibiliya buhwanye n'iki gihe cy'iherezo. Nuko gutyo tuzoba turiko turaronka ubumenyi bw'ubuvugishwa bukomakomeye buri muri Bibiliya, turiko turaronka n'insiguro n'ugushyitswa k'ubwo buvugishwa buhambaye bwo muri Bibiliya, aribwo buvugishwa ku munsi w'iherezo buzoba buriko burashyitswa, ubuvugishwa buhwanye n'iki gihe cy'iherezo. Kandi ubuvugishwa buhambaye cyane mu bundi buvugishwa n'Imana bwose bwo muri Bibiliya ni ubuvugishwa buvuga ku kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Ubwo n'ubuvugishwa buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi ubwo buvugishwa bushikirizwa iburengerazuba, ariho mu mugabane wa Amerika, muri Amerika Latine na Karayibe. Abanyamerika Latine na Karayibe bazoba bariko barabona ukuza k'uyu mumarayika yari atandukanye n'abandi, ukuza kwa marayika w'isezerano ari we Yesu Kristo, aje ari muri mpwemu yera, agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe. Nuko ariko aratubwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nuko uko niko ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba y'iherezo abatoranijwe n'Imana bazuba bariko barayumvira muri kino gihe cy'iherezo iri kivugira muri Amerika Latine na Karayibe, kandi bazoba bariko barahamagagwa begeranywa, bariko barategurwa kugira ngo bahindurwe banazamugwe muri kino gihe cy'iherezo. Umugisha w'Imana, umugisha wa Kristo wo ku munsi w'iherezo ugwa ushikira muri Amerika Latine na Karayibe, ahashikirizwa igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe gishushanya ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu ijuru. Kandi icyo gihe cyashushanijwe mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yubatswe na Mose, n'ikibanza cyahera cyane cyo mu ngoro yubatswe na Salomo. Ni hehe hari ikibanza cyahera cyane muri izo ngoro zose zibiri? Icyo kibanza cyari iburengerazuba. Kandi ni hehe hari ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo? Ni burengerazuba.
y'uburasirazuba, ni ukuvuga muri Amerika Latine na Karayibe. Icyo ni igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Nuko rero turashobora kubona aho ubwenge bwa Salomo bwari bushingiye. Uwashoboye kubaka ingoro yashushanya ingoro yo mu ijuru. Nuko rero Kristo yaravuze ati, uwuruta Salomo ari hano, kandi uwo aruta Salomo ari we Kristo. Yagumye ariko arubaka ingoro yo mu buryo bw'impwemu, ari ryo shengero ry'iwe, kandi akoresheje ubwo bwenge bw'Imana ari bwo bwubatse ingoro yo mu ijuru. Kristo yagumye ariko arubaka ingoro yo mu buryo bw'impwemu y'Imana, ari ryo shengero ry'iwe, kandi muri kino gihe cy'iherezo ariko arubaka ikibanza cyahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu, aho Imana izogaragarira mu mwuzuro wayo wose kuri uyu munsi w'iherezo, nk'uko yagaragariye mu itabernakulo, mu ihema rya Mose no mu ngoro ya Salomo. Yagaragariye hehe? Mu kibanza cyahera cyane cyo muri izo ngoro zibiri. Nk'uko kandi iri kwiranagaragarira mu ngoro yo mu ijuru. Igaragarira hehe? Mu kibanza cyahera cyane cyo mu ngoro yo mu ijuru, aho niho hari intebe yayo. No kubonaho mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, Imana izohaba mu mwuzuro wayo wose igaragariye kuri uyu munsi w'iherezo, kandi aho niho hazoba hari uwo mumarayika yaratandukanye n'abandi agaragariye muri kino gihe cya nyuma. Uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi ari we Yesu Kristo. Azoza mu ngoro yiwe, mu ishengero ryiwe, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka no mu kiringo cy'ubwami, agaragariye mu mubiri w'umuntu, mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi azoba ariko aratumenyesha biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cy'iherezo, kandi azoba ariko aratwereka umugisha uhambaye cyane wahawe Abanyamerika Latine na Karayibe kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi uwo mugisha ni ukugira ngo tuwukoreshe neza muri kino gihe cy'iherezo, kuko umwanya uwo ari wo wose hazokugagwa urugi rw'imbabazi. Rwa rugi rwugagwa igihe inkumi z'ubwenge zari zinjiranye n'umukwe mu birori, nuko mu nyuma urugi rukugagwa. Ntitwoshobora kurindira ngo urugi rubanze kugagwa nuko duheze dutahure umugisha ukomeye cyane uwo Kristo yahaye Abanyamerika Latine na Karayibe kuri uyu munsi w'iherezo. Hagati mu Banyamerika Latine na Karayibe niho Kristo azoba afise umumarayika ntumwa wiwe, uwo Kristo azoba ariko aratuvugishirizamwo, nuko ariko aratumenyesha aya mabanga yose akomeye ari muri Bibiliya, ubu buvugishwa bukomakomeye bwo muri Bibiliya buhwanye n'uyu munsi w'iherezo. Murabona mu mugani w'ugwamfu n'uburo, Kristo yavuze ati, mureke ugwamfu n'uburo bikurane. Ibyo biri muri Matayo ikigabane cya 13. Ati, mureke ugwamfu n'uburo bikurane kugeza ku gihe cy'igenya, cyane no kuvuga mu gihe cy'isarura. Kubera iki? Kuko mu gihe cy'igenya umwana w'umuntu azovuga ati, mubanze mutororokanye, mwegeranye ugwamfu mu ruhambire imikama mu ruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega canje. Ugwamfu rushushanya abana b'umubi, uburo nabwo bushushanya abana b'Imana. Nuko rero avuga yuko mu gihe cy'isarura ari wo muhero w'isi, ariho we azotuma abamarayika biwe. Nuko rero ikimenyetso cyerekana umuhero w'isi nugushika kw'abamarayika b'umwana w'umuntu, ukugaragara ugushika k'ubukozi bwa Mose na Eliya bugaragariye ku isi, bugaragariye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, buriko burahamagara bwegeranya abatoranijwe bose b'Imana, buriko burahamagara ingano zose z'Imana kuri uyu munsi w'iherezo. Icyo nicyo kimenyetso cyerekana yuko twashyitse ku muhero w'isi. Ni nk'uko n'ikimenyetso cyo kuza k'umwana w'umuntu ku ijuru cyerekanywe mu kwa kabiri tariki 28/1963. Aha mu gicu hari umwana w'umuntu, aha hari Kristo ajya ari mu gicu. Ni nk'uko biboneka no mu byahishuriwe, aboneka no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi umurongo wa mbere ukabandanya, kandi no muri Matayo ikigabane cya 24 umurongo wa 30 ukabandanya. Nuko rero ni murabe ingene iri sezerano ryashikijwe, kandi si abantu bose bari ku mubumbe w'isi bazi ugushyitswa kw'iri sezerano, ariko Kristo muri mpwemu yera ajya ari mu mumarayika ntumwa wiwe, agaragaye ariko arashinga intahe y'ibi bintu byose. No kuvuga ariko rishinga intahe y'ubu buvugishwa bwose bukomeye buri muri Bibiliya, buriko burashyizwa kuri uyu munsi w'iherezo.
Nico gituma ubu buvugishwa buvuga ku kuza k'umwana w'umuntu aje mu gicu tubufise ngaha bwarashikijwe guhera mu 1963. Ni nk'uko no kuza kwa Mesiya mu myaka 2000 iheze, uko kuza kwaragize ikimenyetso kwijuru inyenyeri y'i Betelehemu. Igihe babona iyo nyenyeri, birashoboka ko abantu kanaka bayibonye, ariko ni bangahe batahuye ko ico cari ikimenyetso cyo kuza k'umwana w'umuntu aje hagati mu bwoko bw'Abaheburayo? N'abantu bake cyane, ndetse n'abaherezi bo muri ico gihe ntibatahuye iryo banga, ndetse n'umuherezi mukuru nawe ntiyatahuye yuko ico kimenyetso cyari ko kirabonekera kwijuru, ko cyari ikimenyetso cyerekana kuza kwa mbere kwa Kristo. Ikimenyetso cyerekana kuza k'umwana w'umuntu cyerekaniwe kwijuru, kuko muri Yakobo hari kuzova inyenyeri, niko bivugwa mu gitabo cyo guharura. Igitabo cyo guharura kiravuga kuri iyo nyenyeri yategerezwa kuva muri Yakobo. Nuko rero murabona ingene iyo nyenyeri ariyo yavugwa mu gitabo cyo guharura ikigabane cya 24 umurongo wa 17. Iyo nyenyeri yaravuye muri Yakobo, yarabonekeye kwijuru, kandi iyo nyenyeri yashushanya Kristo mu kuza kwe kwa mbere. Ikimenyetso cyamaze kugaragarira kwijuru na Mesiya yari yamaze gushika ku isi. Nico gituma abanyabwenge barondereye Mesiya ku isi, kuko ikimenyetso cyari cyaramaze gushika kwijuru cyerekanywe kiriko kirerekana yuko Mesiya yamaze gushika ku isi. Kandi mbega ukuza kwa Mesiya vyari iki? Kwari ukuza kw'ijambo, ijambo ryambaye umubiri, ryigize umubiri mu muntu, avyawe n'inkumi yitwa Mariya. Uwo yavukiye i Betelehemu y'i Yudaya. Nuko rero murabona ibanga ry'ukuza k'umwami kuba ari ukuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa marayika w'uhoraho, kuza kw'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ije iri mu mubiri w'inyama, umubiri uvukira kuri uyu mubumbe w'isi. Uko niko vyagenze mu kuza kwa mbere kwa Kristo, igihe kwari gushikirijwe mu mwana w'umuhungu yavukiye i Betelehemu y'i Yudaya. Nuko rero turashobora no kubona ingene bizogenda ibyo kuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu Byahishuwe 19, aribyo vyavuzwe n'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Avuga ati igihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza ari ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emanueli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri, ryigize umubiri mu muntu. Nitwabona ico gitwikirizo cy'umubiri, tuzobona Kristo agaragariye muri ico gitwikirizo cy'umubiri. Tuzobona umumarayika yaratandukanye n'abandi, aje ari mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo, ariko aravugisha ishengero ryiwe akoresheje iryo jwi rirenga ry'inzamba, kandi ariko arereka ishengero ryiwe, ariko ararihishurira ubuvugishwa bukomeye bwo muri Bibiliya buhwanye n'umunsi w'iherezo. Kandi ivyo bibera muri Amerika Latine na Karayibe muri kino gihe cya nyuma. Turabonye muri uyu mwanya ikigwa cyacu cyitwa ubuvugishwa bukomeye bwo muri Bibiliya. Ese imigisha ya Kristo umucunguzi, umukiza wacu, yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje. Kandi ese yo twemerera gutahura yuko uyu mumarayika wa Yesu Kristo atari umwami Yesu Kristo, ariko dutahure ko ari umuvugishwa ntumwa wiwe gusa, uwo Kristo azoba ariko aratuvugishirizamo muri kino gihe cy'iherezo. Kandi atwemerere ntitumwitiranye na Yesu Kristo, ariko dutahure yuko uwo ari igikoresho cya Yesu Kristo cyo muri kino gihe cy'iherezo, ariko uwo si umwami Yesu Kristo. Kandi ese imigisha ya Kristo yavuzwe yo muri kino gihe cy'iherezo biciye mu marayika ntumwa wiwe yohinduka ukuri mu buzima bwacu, kandi vuba twese tugahindurwa tukanazamugwa. Abatoranijwe, intore zisigaye guhamagagwa, ese muri kino gihe kumva ijwi rya Kristo biciye mu marayika ntumwa wiwe, nuko bagahamagagwa bakegeranywa, hagakwira igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana. Nuko abapfuye muri Kristo bakazukira mu mibiri uhoraho, natwe abariho turi bazima tugahindurwa. Nuko twese turonke ishusho na kameremere vya Yesu Kristo, nuko tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru kuri uyu munsi w'iherezo, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo.
amen kandi amen. Kuri jewe ryabaye ihirwe rikomeye cyane kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya, ndiko ndabashingira intahe y'ubuvugishwa bukomeye buhambaye bwo muri Bibiliya. Ese Imana yobaha umugisha, Imana ikabarinda ikabazigama, kandi mwese mugira ijoro ryiza. Hamwe natwe bundi bushasha dusigarane na Revera Miguel Bermudez Marin kugira ngo abandanye asozere iki gice cyacu muri rino joro. Hamwe natwe Miguel Bermudez Marin. Imana ibaha umugisha.